Banywanyi bacu kuri imbonesha kure ya Hejuru TV niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe. Turi ku munsi wa gatatu ku itariki ya 15 Rusama 2024. Turabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Reka tubaramutse abadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura, mu gisagara ca Gitega, ni ku migwa mikuru yompi y'u Burundi, bari mu bice bigiye bitandukanye irya nino mu ntara zigize Burundi, n'abari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, n'abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabaramutsa kandi turabahaye kaze. Ni umwanya rero w'abandi yandi makuru agezweho. Tugiye kwibanda rero ku makuru ari kuvurwa mu kibano. Kwirukana tukutuku amapikipiki mu gisagara ca Bujumbura ni ingingo yateje amajambo menshi mu benegihugu. Kumenyesha abenegihugu bo mu Gatumba ko bagiye kwimurwa vyihuse ni ingingo ikiriko irateza amajambo menshi, ariko turavye ku ruhande rumwe inyungu ni z'abenegihugu. Nta muntu n'umwe yifuza kubona abantu bashirira mu mazi yazanywe n'imyuzurira, ariko ikibazo ca tukutuku co uravye ingaruka cagize ku benegihugu ndetse ibi biha abarundi barimwo vyo kubura ibitoro biriko biratuma n'abantu n'ubundi bihebura. Icizere abanyagisagara bari bagize ko bagiye kuronka uko biyunguruza caramaze umwanya urume rumara. Ivyo bikaba rero vyatumwe ahanini nuko imiduga yunguruza abantu yari yagize amahirwe ikaronka igitoro, ariko n'abaronse ngo bahawe ikitabamaza n'umunsi wose bakora. Kwirukana amapikipiki, amakinga na tukutuku mu gisagara ca Bujumbura n'ingingo yafashwe igamije gutoteza abanyagihugu, niko Radio RPA yo itangaza. Nyuma y'imyaka irenga 2 iyo ngingo ifashwe rero, uretse ko ataco yigeze ihindura, nivyo kuyitezura ku vyari vyemewe vyahereye mu majambo gusa. Abahanwa rero bakaguma ari abanyagihugu bato bato. Ubu noneho rero abantu barakaye aho baboneye ingingo zafashwe ku munsi w'ejo, ndetse twanabagejeje ko amakuru avuga cane kuri izo ngingo mw'ijoro ryakeye. Iyo nkuru rero twayibashikirije, ariko hari bamwe bayigiye bayiganira ko kuri uyu munsi, bamwe bakagira bati nibareke gufata ingingo nk'aho igihugu kiri mu ntambara, nimba ari umusuma canke inkozi y'ikibi iteye, si umwenegihugu aca aja kwinyegeza akagwa nk'idegemvyo aho mengo inkozi y'ikibi isumbya inguvu leta. Oriye yo kuguma bashiraho intambamyi zituma umukozi adakora neza, nibige ahubwo ko uko twokora masaha 28 kuri 28. Abo muri komine Muhareri izo ngingo zaraba ntibakera neza ingingo z'uburongozi bwa komine. Bamwe rero mu badandaza muri zone Musaga badandaza inzoga y'impeke n'abacuruza ibinyobwa mu mabotike bavuga ko ingingo y'uburongozi bwa komine Muha tegeka kutanyweraho inzoga igiye gusongera isibo ubuzima bubi bayimwe, kuko abatabashorera bazosubira kuronka narirya. Ahora rero babashorera kenshi baba bashaka kuganira bungurana ubumenyi. Abadandaza bakabona ko mbere imvo zatumye hafatwa iyo ngingo atari zuko ko abo baba bariko barihereza inzoga ataho barigira bahungabanya umutekano. Bagasaba rero ko iyo ngingo yosubirwamwo kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo. Ubwo rero biri mu rwandiko ubuyobozi bwa komine Muha bwashize ahabona, izo ngingo zikaba zafashwe mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano. Inyuma yaho mu bibanza bimwe bimwe mu gisagara ca Bujumbura umutekano uhungabaniye, abatari bake rero barakomereka, hakaba mbere n'abahasize ubuzima nk'uko bitangazwa na bamenyesha amakuru bagiye batandukanye. Aho muri komine Muha rero habaye n'ibara rikomeye cane, hari uwakubiswe baca baramuturira ku mubiri. Umunyagihugu witwa Nshimirimana Dimo muri quartier Kamesa zone Musaga yarafashwe n'imbonerakure zaho ku itariki ya 10 kwezi kwa gatanu 2024, zibagiriza ko yivye. Zaciye rero zimukubita buyoka zica zimuturira amasashe ku mubiri. Izo mbonerakure rero zamukubise zari zitatu, yitwa Seti Oswald na Dieudonné, zari zirongowe na Ndikumana Evrard arongoye umugambwe CNDD-FDD muri quartier Kamesa. Bose
uko ari bane baramukoraniyeko barakubita abishe aharyoshe baca bagirwa ko bamuturiza amasashe. Abanyagihugu rero barashwe badutse gutabara. Abanyagihugu rero bagishika gutabara za mbonerakure zaciye zita wa munyagihugu zimera nk'izihunze, inyuma y'akanya gato cane zagiye zigaruka zaravye nk'izariye Amavubi zica zitwara wa munyagihugu Nshimirimana Dimo mu gasho ka zone Musaga kumufungiraho ari nk'ikiruruma. Bukeye rero umuryango wa Dimo waragiye aho yari apfungiwe muri zone Musaga. Abaryango rero bararemeye Nyamiramabi gushikaho yemera gutanga umunyagihugu kugira twarwe kwa muganga, naho Nduwimana Evurara arongoye umugambwe we yari yananye ko atarikorwa naho yoshaka akapfira. Gushika ubu rero umunyagihugu Nshimirimana Dimo ariko avurirwa kw'ivuriro riri aho nyene mu Kamesa Centre de Santé Dusenge. Umunyagihugu rero ntagira icepfo n'icaruguru, yari asanzwe yikorera akazi ko gutunda canke kwikorera umusenyi mu ruzi rwa Kamesa. Arubatse afise umwana umwe. Muri ubwo buzima bubi arimwo, umunyagihugu rero ntashoboye kwivuza. Abanyagihugu rero baramutabariza kuko n'abamusinzikarije ubuzima nta n'umwe arigera afatwa ngo ahanwe. Abanyagihugu rero bakaba basaba umurwi CNDH ujejwe agateka kazina muntu n'abandi gushika kuri uwo munyagihugu, nayo rero abamukoreye kukabi bafatwe babihanirwe nk'uko rero abantu benshi bariko barabisaba. Aya makuru rero tuyabandanirize ku yandi havugwa mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye kuri uyu mugoroba. Reka tugere mu kinyamakuru Iris News candika inkuru zigiye zitandukanye, aho ari inkuru imwe bashikirije bagira bati hari imodoka yo mu bwoko bwa Probox ihejeje guhira mu gisagara ca Ngozi impande y'isoko nkuru ya Ngozi. Imodoka rero yahiye iratokombera, yamara abapolisi baciye babanguka kuzimya kugira ntihagire ibindi vyononekara. Icatumye iyo modoka isha kiba kitaramenyekana nk'uko abari aho iryo sanganya ryabereye bavyigana. Itangazo ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano bwasohoye kuwa gatatu Rusama 2024 ku munsi wahariwe abatabazi bajejwe kuzimya umuriro mu bihe vy'ivyaduka. Sapeur Pompier bamenyeshejwe ko bushimishwa n'ibikorwa bakora, bwongera bumenyesha ko butazohengeshanya kubaronsa ibikoresho bigezweho kugira bakore akazi kabo neza. Uburundi rero bwaraye busubiriye kuronka ikigo cerekana amarere salle de cinéma nyuma y'imyaka irenga 20. Ubwo buserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi bufatikanije na Institut Français du Burundi bwaraye rero bwuguriye icese ikibanza co kurabiramwo amareresi kiri ku rwego mpuzamakungu no ku buhinga bwa none. Ico kibanza rero kiri mu kigo ndangamico c'Abafaransa IFFB. Yugurura ico kigo Jeremy Blaine, umuserukizi w'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi, yagize ati intumbero ya mbere nuko twashatse guhindura ishusho y'iki kibanza tukava mu isura ya kera tukaja mu bigezweho, na cane cane mu gufasha abarundi kuraba amareresi y'imyaka iheze twifashishije ubuhinga bwa none. Intumbero ya kabiri nuko rero twashatse gufasha bari mu gisata c'imico kama cane cane abakinyi b'amareresi b'amarundi mu kubaronsa ikibanza gikwije ivyangombwa bashobora kwerekaniramwo no kurabiramwo ibikorwa vyabo mu gihe bikozwe ku rwego mpuzamakungu. Ico kibanza rero kizotuma kandi hatumirwa n'abakinyi mpuzamakungu kuza kwerekana no gukorera ibikorwa vyabo ngaha mu Burundi. Ibi rero ivyo twozirikana kuri iyo nzu y'amareresi. Kwinjira kuraba ireresi n'amafaranga 5,000 kukuze canke umwana uri muri iyo nzu yerekanirwamwo amareresi. Nturekuriwe gufata amasanamu canke amashusho y'ireresi uriko uraraba. Amareresi y'abana ari ku munsi w'Imana guhera igihe c'isaha 9:30. Abakuze rero bazoja kuraba amareresi bivanye n'urutonde ikigo IFB kizoba casohoye. Mwomenya ko iyo nzu imeye ku rwego mpuzamakungu, ikaba ifise n'ububasha bwo kwerekana ireresi iyo ariyo yose isohotse kw'isi ukayumva kandi ukayiraba mu buryo bumeze neza. Ibonetse inyuma y'imyaka irenga 20. Ikigo Cine Cameo cahora cerekanirwa amareresi
myaka ya kera cugaye. Ibiro rero vyugurura ico kibanza bikaba vyaranzwe no kurabira hamwe ireresi yitwa Anatomie d'une chute. Mu bindi rero biriko bivugwa nuko umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi ati imenyeshamakuru biriko bikora neza muri rusange muri ino misi. Kuva rero kuwa kabiri kw'igenekerezo ca 14 Rusama 2024 abagize urwego rugenzura ibimenyeshamakuru mu Burundi CNC hamwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu bari mu mwiherero w'imisi ine mu gisagara ca Ngozi. Nkuko rero vyashikirijwe Vestine Nahimana arongoye CNC, intumbero y'uwo mwiherero ni ukwirimbura bafatiye ku rupapuro rw'inzira bari bihaye mu kiringo c'imyaka 5 canke plan stratégique triennale, bagasuzuma rero ivyagenze neza n'ibitagenze neza n'ingene vyokosorwa. Vestine Nahimana yashikirije kandi ko leta yashimye ko ikigo CNC co kongereza ikiringo c'urwo rupapuro rw'inzira kugera mu mwaka 2027 kugira ruzoherane n'ikiringo c'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Aho rero yaboneyeho akaryo ko guha impanuro abamenyeshamakuru kuzokwirinda cane amakosa akunze kwibonekeza muri bo mu kiringo c'amatora nk'uko vyagenze muri 2015. Agahamagarira gukora bubahiriza akarangamutima n'amategeko agenga umwuga wabo. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima nawe rero yarakeje urwego CNC ko ruri ku kivi, yongera arashimira ibimenyeshamakuru ko biriko bikora neza muri rusange muri iki gihe. Yari iyi mboneshakure ya Hejuru TV mwari muriko murumviriza, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Imana ibahezagire.